kenshi iyo dukeneye no kwigisha abo basanzwe badukurikirana tugasaba ko tubigisha ibijyanye n'iterambere barabifata kandi bakabigendera kuko dushatse gushimira ikintu kanaka kenshi birakunda. Kandi si ibyo gusa, turafite n'uruhara ntasubirizwa mu guteza imbere uburongozi bwiza, mu gushyigikira amakuru y'ibihanze abanyagihugu bato bato, kubahiriza no kubungabunga itunga rusangi, hamwe no guteza imbere amaso hakurya y'amazi, tugasuma amakuru avugwa hirya no hino mu makungu ashobora kugira ikimazi ku iterambere ry'igihugu na bene co. Banyakubahwa abayobozi namwe bamenyesha amakuru, ni igihe cyiza rero cyo kwerekana ishusho nyaryo biciye mu byo dukora. Ntagire uzovuga ngo baranyirengagije, duko ukora ibidatumbereye, ariko nashaka dukure amaboko mu mpuzu, dukore ibikorwa byacu bituvugire. Nashaka ndabwire ko icyo dushize ahabona kibonwa n'isi yose mu mwanya isase, ari nacyo bisaba kwiyubara no kwitonda cyane mu kazi kacu ka misi yose, kuko ntuzoshiraho ikintu uvuge ngo nari nihenze cyangwa burya ngo nariko ndafyina, bugize imbuga dufite zirakurikiranwa. Nashaka rero turabiri hamwe, uzokwame wiyubara mu byo ushirako hirya no hino, kuko ufise abagukurikirana kandi batari bake na gato. Nashaka ndabibutse kandi abisubiramwo, nukumenya ko ikintu cyose dushize ahabona kibonwa n'isi yose mu mwanya isase, ari naco gituma bisaba kwiyubara no kwitonda cyane mu kazi kacu ka misi yose. Handavuga mu gutanga inkuru twatohoje neza, zifise amasoko ameze neza yemewe. Murankunda kubivuga, benshi murabizi, mwe vya ndakoporoye biga bintu twarabisezereye, kuko hari igihe usanga urakwiragiza inkuru z'ibihuha zitameze neza. Ntituraba gutwenza abantu no gusamaza abantu nk'uko benshi bavyiyumvira. Sico twahamagariwe, ariko twarahamagariwe kwigisha no kuvuga imigambi y'iterambere kugira ngo abadukurikirana bose bishobore kugira aho bibakuye naho bibashize. Nashaka ndabibutse yuko bamenyesha amakuru turabigisha, ikirenze ico turabarezi. Abatanga nkuru ntituri rukurukuru, ntiturabagwiza ibihuha n'abandi nk'uko bamwe n'abandi bo vyibaza babonye ku mbuga ngurukana bumenyi. Ariko nashaka tumenye ivyo dushizeho, tumenye dushire inkuru zitomoye neza kandi zitosoye. Kandi nashaka ndababwire ngo nitwakora neza tugafashanya, tukagira ubumwe tukaduzanya, hanagira ndababwire yuko abarundi bayamaze baravuga ngo ubugirigiri bugira bangahe? Bugira babiri. Rero niyo washaka kwigunga uri umwe ntuzoshika kure. Barasubira kandi bakavuga ngo umutwe umwe wifasha kugira iki? Gusara. Ibi byose nibitwereka yuko tugiye hamwe turi benshi tugakorana mu bumwe tuzoshika kwihangiro twihaye. Nashaka ndabwire ngo mu gihe twobandanya tukamenyesha amakuru babushitse, baratanga urukurukuru ahubwo rutanga inkuru z'agakura, tuzotuma igihugu gihurumbirwa n'abanyamitahe ba mukerarugendo hamwe n'imigenderanire n'ayandi makungu ikomeze, maze igihugu gishike kwihangiro ryambona kazoza igihugu cifashe mu 2040, igihugu giteye imbere mu 2060. Byose bizova kuri twebwe. Nwagenda kumvuga ngurukana bumenyi ukagwizaho ibitameze neza nivyo guca intege abantu no gucana ivutu, mu vy'ukuri ntawe uzokwiyumvira guhurumbira Uburundi. Ariko niwagenda kuri za mbuga muriko mujejwe mukorera buri munsi, ugashiraho ibintu biteza imbere bitera n'agateka ku Burundi, mu vy'ukuri n'ingenzi zizoza, abanyamitahe baza ari benshi, kakazi mwifuza, ibya bindi benshi twifuza bishobore kuboneka. Ariko niyo twaza kumvuga ngo ukora bumenyi tukazuzamwe ibintu bitameze neza, mu vy'ukuri ntawe uzokwiyumvira gushika mu Burundi, batavuga ati ngira sinyabagendwa. Ariko niyo twashiraho inkuru zimeze neza, tukamamaza igihugu cacu uko kimeze, kuko tubona bari hanze y'igihugu bifuza kuza ati vuga twe turabe cya gihugu tumaze imisi tubona. Nashaka kubabwira ko mubifisemo uruhara, kandi tubifisemo uruhara nk'imenyesha amakuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi.